ku bya internet nari mpejeje kubivuga nivyo natwe turabona yuko internet ataye nahiri irila no bamenyesha icabitumye murabizi mwese dufise amashira hamwe yo gutuma tumanako ngaha mu Burundi atatu izindi murazi ko zugaho rero izo shira hamwe Onatel ikagageza kuvyura ishira hamwe ariko no bamenyesha yuko mu kuyageza kuvyura ishira hamwe harimo no kuzana amakapasite azotangwa kuri printoy ibiganiro bigeze kure twararonse ahantu hashobora kurangurira internet izimbutse ikibazo cyuko hariho ahantu hatagira amahezo mpereye nko kuri limitere nyene uyu mwaka nyene dacishuriye muri rusange uyu mwaka nyene mu ntango hariho planification yo kwitanda réseau no gushinga yandi ma antenne nubu baratwandikiye ikete ngo tubafashe kugira bashobore kuronka ahantu hashobora gushinga ama antenne notamment ngahi Bujumbura hazakuba interekwa muri zone Gihosha za Nyabugete n'ahandi hatagamarezo muri interieur rero sukuvuga yuko ubushikiranganje bwicaye nabo turiko turabivugana baratwereka ingorane nabo nyene bafise nayo nyene ubu ntishobora gusatisfiza la demande kubera ko benshi baciye babaskwira muri limitere hariho mwubaho umushinga amateka yavuze ati ibarabara aho bucamwe muri babiri mutajyaguye mumaze kuba 10 muca mugundana kuko ntibajyagutse hariyo intambwe twebwe nk'u Burundi tutari bwagereko muri ivyo byo gutuma tumanako mbere n'ubu nkuko mwabyumvise hari haho tutaragera ibindi bihugu mugabo byamaze kutudevansa bafasha akajambo kamwe burya n'abajournaliste burya hari gihe badukorera amakosa bagafata akantu kamwe akabariko baca bashiramwe umuntu akabariko acafata ariko ndibuka neza ko discours nije nayikosoye sinokuba kuvuga ko byose ari parfait bitari parfait ndibuka iyo context nabivuzemo yabajije mu gace kambere ingingo ya gatatu ko twavuze ko haheze imyaka 11 tutari bwaratifye iyi nteguro ko ivyo twashikirije tanga umuco uremesha ico byaba byaravuye kugira ngo nimba noba nabitegereye neza umenga nicacatse kuvuga mu nyishu twatanze y'igituma twatevye twari twerekanye neza yuko twari ko turitegura kuko nkuko mubizi kuva twinjiye muri uwo muryango nukuvuga ko hariho byinshi bivanye naho igihugu cyacu cyari kivuye hariyo intambwe twebwe nk'u Burundi tutari bwagereko muri ivyo byo gutuma tumanako mbere n'ubu nkuko mwabyumvise hari haho tutaragera ibindi bihugu mugabo byamaze kutudevansa navuze yuko hariho amategeko umuntu ntashobora gukora ikintu kitagira cadre legal cisunga navuze yuko twahereye ku mategeko twahereye kugira ama consultation hagati ngaha mu gihugu mbere tukitaba n'amanama yo mu karere twitegura kugira ngo dushobore gushira mu ngiro ibiri muri iyi nteguro muri iyi protocole rero nkuko nabivuze hariho itegeko hariho itegeko nyamukuru ijya code de communication électronique yaciye ngaha iheruka kuba promulguée mu 8 k'umwaka uyu turangije nukuvuga rijya tegeko ririmwo rigikondanse mwo amategeko menshi ajanye n'ibyo gukoresha ibintu by'ubuhinga bwa none twaragitegura ryaraciye no ngaha igasubira inyuma tukaritegura ngira ngo murazi n'ingene ryaciye ngaha ejo bundi mwagize seconde lecture nukuvuga yuko hariho ibintu byinshi
byoba byaratumye tutashoboye guca turatisya uce tuja ku rugero bumwe n'abandi kubera ko tutari bwitegure ngaha. Birashoboka ko abarundi canke abari muri ico gisata haba hariho ibintu bataratahura kugira ngo bashobore kuja hamwe n'abandi dushobore kuja ku rugero rumwe ndetse no mu bumenyi. Ivyo byose murazi yuko nico gituma tuhavuze ko habaye complexité nyinshi. D'abord kubanza kuvugana kugira tuvyumve kumwe, hama kandi tuvugane n'ibindi bihugu byatwitangiye imbere kugira ngo banabidufashemo. Hanyuma yaciye aja ku bindi bibazo byinshi, ngumye kubitwega twebwe ntagiye muri bya utrako bya sante n'ibindi n'ubudandaji. Yavuze ko twari twatumiwe muri Lumitel igihe yahimbaza umwaka ugira 11 bariko barakora ngaha mu Burundi, kandi n'abandi benshi bakigarutseko. Ariko nibaza yuko sinzi ko mwoba mwarasomye neza contenu yari muri discours. Nibaza yuko ngira ngo hari habo basamye akajambo kamwe. Jewe nariko ndavuga kuvyerekeye yuko Lumitel iri prédomina mba opérateur bonga kandi kiri présent sur tout le territoire, notamment ku bya 2G. Nongaha anye navyishuye. Navuze yuko Lumitel iza en premier lieu kuri 2G, yuko turavye téléphone mobile ushobora gutelefona mu donc dans la plupart des régions du pays. Sukuvuga yuko bari totalement aha. Ndibuka yuko na mvuze ivyo vya 2G naciye mvuga ni vya 3G n'ingene bagiye kugira extension du réseau kuri 4G. Ndanavuga nuko bagiye gushiraho 5G. Sukuvuga rero yuko nabashimiye ngo byose ni parfait. Oya, nibaza yuko boba ababikabuse ngira ngo bafasha akajambo kamwe burya n'abajournaliste burya hari gihe badukorera amakosa bagafata akantu kamwe akaba ariko baca bashiramwo umuntu akaba ariko acafata. Ariko ndibuka neza ko discours nije nayikosoye, sinokuba kuvuga ko byose ari parfait bitari parfait. Ndibuka iyo context nabivuzemo. Ego nuko. Hanyuma ikindi novuga nuko ngarutse kuri benshi ico bashikirije mu burere budafata. Nukuvuga ko umuntu ariko araplanifya, harabaye guplanifya kera, hariho ahantu rero hagiye harongerwa ko makartie mugabo hatara jaho infrastructure zateyise kugira ngo réseau ishobore kuhashika. Ni navyo tubasaba yuko bagira muri planification. Twarabibasabye yuko damanama tugirana yuko hari beaucoup denamentation, beaucoup y'amagrogne yuko ata réseau zihari mu bice bimwe bimwe, yuko bategerezwa kuhashikana ayo marezo bakashiraho ama-antenne bagashiraho ivyankenerwa. Rero ikibazo cyuko hariho ahantu hatagira amarezo, mpereye nko kuri Lumitel nyene, uyu mwaka nyene dacishuriye muri rusange, uyu mwaka nyene mu ntango hariho planification yo kwitanda réseau no gushinga yandi ma-antenne. Nubu baratwandikiye ikete ngo tubafashe kugira bashobore kuronka ahantu hashobora gushinga ama-antenne, notamment ngahi Bujumbura hazakuba interekwa muri zone Gihosha, za Nyabugete n'ahandi hatari amarezo muri interieur. Rero sukuvuga yuko ubushikiranganje bwicaye nabo turiko turabivugana baratwereka ingorane nabo nyene bafise zo gushobora kuca bakora ivyo bintu tuba twifuza. Notamment barashira imbere ikicumuyaga nkuba, barashira imbere ahantu haba hari amazone no rentable, bagavuga ko ama investissement abakuta trop cher en termes de devise ko importa ama equipement n'ibindi. Rero uko tuba tuvyifuza nabo baratubwira ati duhibi natwe dushire hibi. Ariko uwo mwaka baratwemereye yuko hari intambwe iboneka gushika kuri 30% bagiye kugira extension ya 4G
na hari 3G bongere kandi bazane na 5G bagira amasite pilote kugira ngo Burundi bushobore gutera iyindi ntambwe au niveau mondial tuje ku yindi niveau yindi generation. Hama honorable Mengani Khazi sinzi ko nabyumvise neza yagarutse ku byo nishuye mu bibazo nabajijwe byerekeye yuko hamwe tworatifya iyi nteguro muri yase yuko Burundi butohomba aranagaruka no kubyerekeye bya espionnage na piratage aca aravuga ati kubwanje hari kuba gushiraho amategeko n'ibihano mu gihe hatobaho hubahirijwe mu gihugu ibi na biriya canke ho bivyo bya espionnage n'ibindi. Aha nagomba kubahumuriza ngira mwabyumvise yuko dusanzwe dufise ibwirizwa ryacinga aha nyene ryerekeye ibintu bya cybersécurité na criminalité, ariko turiko turashiraho amategeko merekeza nk'uko byerekeye nk'ibi bya espionnage n'ibindi. Hariho stratégie iri kirategurwa dans le cadre ya PAFEN izoshiraho ingene bizogenda. Iyo stratégie iri kirategurwa ibitabo livrable ya mbere ariko arabavalide kugira ngo ivyo byose twifuza byo kugira ngo dushireho guhasha izi nkozi z'ibibi dufashanije n'inzego za leta n'inzego z'igipolisi ainsi de suite kugira ngo no gushiraho ama equipment ashobora gufasha kugira ngo bace babona n'ingoga ko habaye ama cyber attack hama babyarete n'ingoga. Au niveau ya RCT hariho ibikoresho biheruka kugurwa dans le cadre ya projet PAFEN. Rero hariko haraba formation y'abashobora gukoresha ibyo byuma n'ama renforcement des capacités ndetse no gufashanya n'abandi ba expert bo hanze n'abakonsulta kugira ngo hajeho abantu bari capable yo kuzoshobora kugwanya ivyo bya piratage canke bya espionnage. Hama yagarutse nawe nyene ku bya internet. Ku bya internet nari mpejeje kubivuga, nivyo natwe turabona yuko internet ataye nahiri irila no bamenyesha icabitumye. Murabizi mwese dufise amashira hamwe yo gutuma tumanako ngaha mu Burundi 3, izindi murazi ko zugaho. Rero izo shira hamwe Onatel ikiragageza kuvyura ishira hamwe, ariko no bamenyesha yuko mu kuyageza kuvyura ishira hamwe harimo no kuzana amakapasite azotangwa kuri prix ntoyi. Ibiganiro bigeze kure, twararonse ahantu hashobora kurangurira internet izimbutse mwishira hamwe Onatel isanzwe iri actionnaire. Ubu rero hariko haba ibiganiro avec BBS kuri transport yayo makapasite, kuko gushika ubu transport niyo ikuta cher. Ikusa cher no kuvuga l'utilisateur ujya bidandaza wanyuma nawe aca ashira kuri prix ijanye n'ingene yabiranguye gushirako na transport. Rero hariko harigwa gushasha ukuntu ishira hamwe BBS mbega baraba igituma kubera iki biciro bya transport biri hejuru, baraba igituma hama hasubire kuba organize ukundi gushasha bashinga ibiciro byo babona bijanye na investissement muri iyo infrastructure ya transport y'amakapasite. Ibiganiro biriko birabandanya kandi biri pilote urwego rwo hejuru nabo muri beste hariya mu biro bya nyine mukuru w'igihugu. Turarindiriye rero ikizovamo kugira ngo batunganye bishasha ishyirahamwe BBS bongere bashireho ibiciro ntarengwa byotuma internet ishika ngaha mu Burundi izimbutse. Nivyo turiko turakora
dufashanije twese n'abegwa n'ivyo harimo nabo muri ministere n'abandi bahinga bariko bariga ico kibazo tukaba twizeye neza yuko ivyo nivyahera yuko internet izoshobora kuzimbuka kandi umwene gihugu agashobora kuyironka ku giciro giciriritse twese tukayironka. Ikindi novuga nuko nko kuri Econet Leo nayo nyene kugira ishobore kugira umuhora mwiza nuko ibifise investissement igira muri ibyo bisata muri iyo hezo, ariko murazi yuko imaze iminsi ifise ingorane kubera amakori n'amataxi itatanze muri leta, bituma leta iyugarira iferma amakonte yabo. Ayo makonte yabo rero yabaye ferme, byaciye bituma na ya rezo cyangwa ibikorwa bakora byo kwagura umuhora bigabanuka cyane. Ivyo byose rero bica bituma ikora nabi igwazagwaza, bikaca bituma na ya qualité de service itamera neza. Limitere nayo nubwo iriho au niveau du territoire, twabyerekanye kuri 2G, kuri 3G, kuri 4G, nayo nyene ubu ntishobora gusatisfiza la demande kubera ko benshi baciye babaskwira muri limitere. Hariho mwubaho umushinga amateka yavuze ati ibarabara aho bucamwe muri babiri mutajyaguye mumaze kuba 10 muca mugundana kuko ntibajyagutse. No kuvuga ko rero limitere isa nko kumenga yoba yarabaye saturé par abanywanyi ifise, bituma bya byuma bakoresha bisaba renouvellement kugira ngo bigende neza, bigasaba kandi na planification yindi nshasha kugira ngo bashobore kwagura lo réseau. Nivyo byivyo rero bariko barakora kugira ngo muri uyu mwaka ivyo bemeye twebwe batwemereye yuko d'ici mars bazoba bakoze ivyo twasezeranye. Nico no bivugako. Hanyuma ikindi novuga kuvyerekeye iki cha internet, nabivuze kare yuko amakartier aguma yaguka. Aho hantu yaguma yaguka bitaciye bikurikirana ngo hace haza umuoperateur acashingaho ya mante acashiraho rezo, murumva ko bica bigorana. Ikintu waho gukoresha muri 5 haje abantu 10, le ménage zikiyongera, abantu babikoresha bakiyongera, murumva ko bica bigorana. Ariko no bizeza yuko byukuri turagerageza guswiva uko dushoboye kugira ngo abene gihugu woroherwe. Hama honorable Kabarebo Anatole yavuze timwiteguye gute ukingira kubijanye ivyerekeye la santé y'abantu afatiye kuri article 4 agace ka 3. Nivyo muri iyi traité muri iyi protocole harimwo icuko habamwo gukingira turiko tugakoresha iby'ubuhinga bwa none twe twiteguye gute. Hariho etude iri kiraba kuvyerekeye aya ma usage y'ama technologie n'aya ma equipement. Au niveau du PAFEN hariho etude iri kiraba ntirahera, ariko igikirahera ni aba valide ikerekana ingene hoba gestion yaya ma infrastructure dukoresha, yaya ma equipement dukoresha kugira ngo l'environnement canke la santé de l'homme ntibe ishobora kugira impact. Muri ico gihe iyo etude maze kuba valide niho haca hafatwa meme des stratégies y'ico tukora canke twokosora. Rero no kuvaho mu tuziye ngaha mukadutuma ico gikorwa kiriko kirakogwa au niveau du PAFEN par un cabinet iriko iragira kandi irikira bikora iramaze kuja no mu gihugu hagati irafise iramaze kuronka quelques résultats mugabo kubera zitaraba valide na twebwe ntitwovuga ngo ubu nyene twoshobora kuca bigira mugabo biriko birakogwa kandi après iyo étude
tureyiyemeje yuko tuzoheza tugakora ibishoboka byose kugira ngo iyi ngengo ishobore kubahirizwa. Yavuze ibya amanduma ya article 150 ati muri amanduma ati ko iyi nyifise 13 article ati ya article yo yije gute, ni reference ya article yo muri traité, aho muri traité bavuga ukuntu haba amanduma hazoba amanduma. Hama kubijanye na introduction de roaming free, kubijanye na apere mbega karusho na kahe akarusho kuri ibintu bya roaming. Nibaza yuko ata nk'abakunda kugenda hanze, nibaza ko bamaze kubona ko hari akarusho, kubera ko tutarashiraho uyu muhora ona tutari hamwe n'abandi. Ugiye muri ibi bihugu byo muri EAC ugaterefona wakoresha amafaranga menshi cyane, canke abandi bo muri bihugu byo muri EAC baje habaho gukoresha amahera menshi cyane muri appel. Ariko ubu kubera twamaze kuintegra réseau tugakoresha iyo réseau unique, hakaba ama configuration aba operateur telecom yo ngahi wacu nabo muri ibyo bihugu, ayo amafaranga yahora arihishwa ubu ntayo. No kuvuga ubu harabaye kumanura cyane igiciro cyo gutuma tumanako muri ibi bihugu, kandi ushitseyo ntubinda kugura sime yaho. Ni kuvuga ko umuntu aca akoresha iyo sime nyene yarasanzwe afise agatelefona nkuko yo bari ngahi wacu nyene mu Burundi. Murumva yuko akarusho karimwo, habaye intambwe nini cyane kuri ibi byerekeye ibi bya roaming. Ikindi yavuze ku kijanye na fond dufise yo gushobora gushira mu ngiro ibyerekeye ibiri muri iyi protocole. Aranabaza ati mbega mwotubwira état d'avancement ya PAFEN aho yo bigeze. Ego twavuze ko dufise amafaranga gushika ubu yoshobora gukora turavye ivyo ibihugu vyiyemeje muri uyu muryango turimwo na twebwe. Turavuga tuti avec l'appui ya Banque Mondiale turafise amahera tubona yuko azodufasha gushira mu ngiro ivy'amarezo au niveau national, tukikonforma ku byo ibindi bihugu bariko barashiraho. Yavuze ati mbega état d'avancement yayo igeze hehe. Nkuko mwabyumvise PAFEN ikitangura habayeho kandi byaracinga, habayeho 2 financements zigisepare. Hariho iya mbere baduhaye 50 n'iya 42 additionnel yose cishika 92. Rero mu ncamake ayo mafaranga nayo gushikana gukoresha ubuhinga bwa none gushika kuri dernier kilometre, gushika ku mwene gihugu ahari mu gihugu hagati, nayo gutuma abantu bashobora gukoresha ubuhinga bwa none mu kwiteza imbere mu bintu bya ekonomi, nayo gutuma habaho muri finance cyangwa muri OBR bashobora gutoza amahera mu kigega cya leta bakoresheje ubuhinga bwa none, kugira ngo bevite ya mafraude, ba bantu badatanga amakori, ba bantu bacisha ibintu mu binywabi n'ibindi, bashobore gukoresha ubuhinga bwa none. Hanyuma kandi amahera yinjira yiyongere bakoresheje ubuhinga bwa none. Hama ikindi naco ayo mahera azokora nuko ariko arafasha mu gushiraho amategeko. Nabivuze kare yuko tuko turashiraho amategeko menshi, nk'ubu turiko dushiraho amategeko mperekeza y'irya code de communication électronique et postale, kandi hakaba hariko haraba n'amaformation, renforcement de capacité kuri aba naba kugira ngo ibyo twiyemeje gushikako tubishikeko. Rero twovuga yuko twebwe aho tubona tugejeje, turavye ibikorwa twihaye gukora muri uyu mwaka muri PTBA bigeze ku ntambwe ishimishije.
turabona yuko mu minsi iza muzobona umusaruro w'ico aya mahera ariko aravyara. Yavuze kandi mu Kirundo, eka si mu Kirundo gusa n'ahandi, surtout kuri frontière yuko humvikana amaradiyo yo muri ico gihugu mwambe mu bihugu byo hanze. Ngira ngo nimba mwakurikiye neza ku kibazo twari twabajijwe n'umugwi wabayisezi do front kugira ngo dukorane, ico kibazo cari kirimwo, twishuye neza yuko hari ibikorwa biriko birakogwa bishimishije kugira ngo habe elimination des zones d'ombre kuri ayo ma région ari kuri frontière. Twavuze yuko mbere hariho n'ibikorwa bimaze guhera, hariho n'ibindi biri yanku, ko hariho n'ayandi mazone twayavuze yuko nayazoja muri marché izizokurikira kubera turavye amafaranga twategekanije n'ingene igihugu cifashe kugira ngo dukore izo marché. Hariho n'ibiri muri finance, marché iri yanku mugabo avec deficit twagize byasabye ko izo marché zitari bwagere aho bazivalida ngo zije mu ngiro nyezi na yuko zica zibanza kurindira mu mois de juillet kugira ngo amahera tuze tuyashire muri année budgétaire ikurikira. Rero turiko turakora ibishoboka byose, n'ubu hariho ivyuma turindiriye bizoshika vuba byo gufasha muri elimination des zones d'ombre aha twavuze. No kuvuga marché yaratanzwe, turindiriye ekipima ko ziza. No kuvuga ro fabricant hariho ivyo yasavye biriko birakorwa muri ARCT kugira ngo ARCT ibitanze ibijanye n'amafrequence azokora aho hantu, hama iyi muri mois de janvier bayi barungikiye ro fabricant azoca arungika ivyo vyuma maze bice bishigwa kuri ayo masite hama bigende neza. Honorable Ngendekumana Sylvestre yagarutse kuri kesi ya kane aho abazare capacité technologique dufise par rapport au pays partenaire muri EAC. Yavuze icerekeye partenariat avec beaucoup d'investisseurs. Aca aradeplora ko haheze nka 10 ans ata investissement zibaye nko gushinga amantene etc. Ati mbega byoba byavuye kuki n'ibindi. Aha no kwishura yuko kugira capacité technologique twabisiguye, hari ibyo tutarakora, hariyo nibyo turiko turakora, hari ibyo nibyo twiteze kuzokora. Amapartenariat turiko turakora dans le secteur. Iyi secteur ni secteur itoroshe, ni secteur igoye kuko ni secteur isaba beaucoup d'investissement. Kugira ngo ushireho infrastructure wongere umete en œuvre iyo infrastructure. Nukuvuga ko rero un investisseur aza baraza tukavugana, hariho bisaba kuronka autorisation, hariho ivyigwa byinshi bisaba nko kuronka lisansi, naho nyene usanga lisansi zimvye cyane. Nukuvuga habanza kwigwa bimwe bishimishije, bimwe biboneka kugira ngo ubone ko uwo muntu ari capable cyane atariko aragutesha umwanya. Nuvuga nti hariho n'iyi manque y'aya mategeko tutari dufise. Ndabisubiremo, un investisseur aje mu gihugu agasanga hari itegeko ritamutuma abona ko iyo climat ihari d'affaires amategeko amukingi aca yisubirira inyuma. Navuze ko iyi code de communication électronique et postale yamaze imyaka myinshi iguma ituruna. Yaratumye muri iyi secteur ataba investisseur baza kubera ko atategeko ryari rihari, kandi navuze ko ari tegeko maire y'ayandi mategeko yose. Ibi rero byaratumye tutaronka aba investisseur nkuko tubyifuza muri secteur. Hama yabajije ati ivyerekeye Starlink
ati uravye accès ntivyoroshe kubijanye na abonnement kubijanye no kugura kite ibikoresho n'ibindi abaza ati none vyogenda gute kugira ngo umuntu yorohe nababwiye kugira ngo mu investisseur akore aharura ibintu byinshi aharura investissement yiwe agaharura lisansi cyo yayiguze agaharura ho turusubira investissement kugira ashinga ibiciro rero akoresha satellitaire connexion satellitaire nayo bavuga kwizimvye kubera hari ivyo bagura amaprograma bagura bakoresha kuri satellite rero ibi biciro ku murundi ku mwene gihugu mutoya nivyo birazimvye ariko kuba Starlink yaraje hari abishoboye bashobora gutanga aya mafaranga notama nk'ama societe manini aproduisa ama industry ashoboye kubikoresha kandi akagira retour akisubiza aravye umwimbu ariko osi n'umwene gihugu nawe nyene tuko turakora uko dushoboye muri bimwe nari navuze kugira ngo internet izimbuke maze umwene gihugu nawe azoshobore kuronka agapake gakwiranye n'uburyo afise nico gituma le secteur iri libéralisé ni kuvuga uko les investisseurs muri iyo domaine baba benshi niko n'umuntu yidoraguza akaja hashaka nico kimwe n'aba operateur telecom kugira ngo umuntu ashobore gushikira ahahambije ushimye gukoresha iyi connexion satellitaire zimvye nuko biba biri konseka n'umufuko ufise mugabo urumva ko turiko turakora n'ibindi kugira ngo turabe ko umwene gihugu nawe yokoroherwa n'amasosiyete n'ama-institution publique yokoroherwa kugira ngo aronke internet izimbutse Honorable Redempteur nawe yavuze ku bijanye na Starlink nyene aravuga ati babwire neza na neza amafaranga bitwara kugira ngo umuntu ashobore gukoresha internet naho abantu bo kwitura nibaza yuko nari mbijeje kukivuga muri iyi question ihejeje ibiciro hariho site ya Starlink ibyo ubushaka byose utwize kuri iyo site urashobora kubaza toutes les informations nécessaires bikavana n'ibyo uburondera baguha ingene bingana kuko byose ntibingana hanyuma kukijanye naho twokwitura naho mwitura hariho communiqué AXT yasirikiye yashize ahabona aravuga yuko AXT baravuga yuko ngaha mu Burundi hariho umuhovandeur w'ama equipement Mediabox ikorera ngaha mu Burundi hariho n'uwundi Dream House nawe nyene yanditse ikete avuga yuko nawe nyene heruka kugiranira amasezerano na Starlink kugira ngo nayo ishobore kudandaza les équipements za Starlink abo bose n'abantu mushobora kwitura cyane mukitura AXT kugira ngo ibaho umuco wose ukenewe ku ma information mukeneye bijanye nico na service murondera kuko service ziratandukanye hama yagarutse kandi kuvyerekeye manque de réseau internet aravuga n'icizere ca Pafen nibaza ko ibi nari nagerageje kuvyishura hama hagarutse kandi ni taux de pénétration internet ya 22% aizi gihe kinini atagikorwa kiriko kirakogwa nabisiguye byukuri yuko nivyo iyi internet bisa n'ivyasubiye inyuma kandi nagerageje kubisigura ariko turiko turagira effort kugira ngo turabe
ko internet yomanuka kandi turabyizeye gose hamwe ayo ma discussion no kuvugana muri BBS en commission byogenda neza bagaheza turizeye neza yuko la restructuration du BBS izotuma nukuri internet izimbuka kuko ro coût du transport yayo ngaha mu Burundi niyo ituma internet izimba par rapport aux autres pays de la région. Sendaruka kuri observation ya Bizimungu honorable nakimwishuye ngiye kuri observation ya Leopold na question ya Hakizimana honorable Hakizimana Leopold yavuze ati nibaza ko ata controle ahubwo nimwe irikira koko ati kuko hoba hariho vol organize avuga amazone koteno ntibyumvikana ingene baguma bagurisha amamega ahantu bazi neza yuko atahantabilite yo gukoresha iyo rezo ihari acagatanga example ya Regideso yuko hariho ko Regideso yo yamamega no yuguze amayinite ya Regideso utayakoresheje agumamwo ukongera ukabandanya uyakoresha aha novuga yuko nari nakigarutse ko uko ahantu haguka hakazi gisagara gushasha byasaba yuko n'ubuhinga bwa none kujya haza amashuri kujya haza iterambere byasaba yuko n'aba operateur baca bakurikira mugabo turabona neza yuko atariko bica bigenda directement kubera ko muri ya ma planification yabo bwa buryo za ntambamyi baguma bavuga ati natwe turafise intambamyi ntiriba tuje kugira extension direzo muri hajya hashasha igisagara kivyutse murazi ko hari n'igihe hatamabarabara bariyo mugabo mukihangana tukihangana ni nkuko mukurindira ko infrastructure hashika murazi ko hari n'igihe amazi atabarahashika mugabo ico gisagara tukihangana tukakibamo anatanda ni nkuko rero naha sukuvuga ko babanse ko bahashika haba hari ibiriko birakogwa kugira ngo bahashike nababwiye ko batwandikiye ikete ngo tubafashe kugira ngo dubashobore ko nkantu bashinga antenne na leta ibafashe kugira ngo ayo mazone nayo ashobore kuba couverte kucerekeye ko amamega ega ayo masosiyete nyene ni n'amasosiyete commerciale by'ukuri n'amasosiyete commerciale naho nyene haba haragahaze ari naco bituma natwe sho tubabwira tuti no gerageze ko mushoboye reinvestisse ndazi ko nama niko ndababwira ati ni murondera amahe nubwo atama devise muvuga ko atama devise mufise ivyo byose mwara hari haye mumaze kuronka gerageza muhe investisse aho hantu ndazi ko muzogira aho turusire investissement ukaje usanga rero bariko barakwega amaguru kubera baca bitwaza barabuza amadevise bashobora kubwira ati tugiye kuri marché kuyarondera natwe bidukuta troshe ukaje usanga nukuri turagerageza tukakora tukavuga turagerageza tukagira amanama ariko ugasanga bariko bakwega amaguru nabo kugira ngo bace bashika aho hantu directement. Honorable Karera Denis yatanze iciyumviro cerekeye ko hoboneka ama equipement magezweho nivyo twavuze yuko murazi ko ama equipement majanye n'ibintu bya technology agenda arasaza canke agata igihe hakaba fabrique ayandi manouvelle technology rero bica bisaba ko nabo baca bahindura kuko bagumanije iza technology za kera ucu usanga la qualité de service bariko baratanga itajana nibihe bisaba rero ko haguma haba renouvellement uko habaye lo fabrica azanye ubundi buhinga bushasha kandi natwe turabyisunga yagarutse ku mamega
akoreshwa ati mbega cajahe aratanga akarorero k'ishirahamwe rya Afrique du Sud yanavuze ko mu iryo shirahamwe ryoba ngo bifitaniye ubucuti nino sinzi ko yoritubwira iryo ari ryo akaritomora avuga kandi ati hoba gukurikirana ajya mamegata aba yakoreshejwe ati mbega au niveau ya OBR est-ce que amahera aratangirwa taxe canke bigenda gute aha nogerageza kuvuga yuko nkuko navuze ati aba amashirahamwe commercial yo aba yagize planification y'ingene bizogenda haba hariho amazone ari rentable n'amazone atari rentable rero bivanye n'ingene riba ryatunganije marketing yabo canke ingene bazoshobora kugira retour sur investissement bagize bashobora kubishiramo kugira ayo mafaranga ashobora guca gukompansa ayandi ma service innovant bashobora kuca bagira amwe y'uburusho bimwe byo bya hoteli by'ibiki ukaca usanga baca bayareye investissement mu yandi ma service ashobora guca atanga ayandi ma service canke bakayashira muri ya ma cas sociaux usanga bafasha kuko barashiramo nk'ibyo gufasha abantu barafasha muri education barafasha mu bya santé barafasha mu byo gutanga internet gratuit ku ma lieu public canke ku ma hôpital n'ibindi canke gutanga ivyuma n'ibindi ariko sinovuga yuko ivyo byotuma rezo canke qualité de service itaba neza ni lacune ni défi tuzoguma tubikurikirana kugira ngo bikosore ikirundi bavuga ati utosora ifuku yamiza bakazi hama honorable Antoinette nawe yabajije ati mbega yoduha umuco kubyerekeye amafaranga yinjira mu kigega ca leta mu byo gutuma tumanako ati gihe duheruka ngaha mwaravuze ko amahera yinjiye ari make kubera manque de données za ITS tazitanze ku mataxe sur la communication n'ibindi nivyo igihe duheruka ngaha hariho ikibazo kijanye no kwerekana amafaranga yagiye arinjira mu kigega ca leta ubunyene nta biharuro mfise mu mutwe ariko umwanya wari we wose turashobora kubibarungikira kuko guhera kijya gihe gushika ubu turizera neza yuko habaye amelioration kubera kijya gihe muribuka yuko hari habaye itegeko rishasha loi twari twize yo muri finance saba ko aba ba operateur baduza amakori n'ayandi manouvelle taxe bari bashizemo rero byaratumye aba ba operateur babaza ibibazo byinshi bandika makete menshi babazi ingene babyinjiramo ayo manouvelle taxe ngene bayatanga hari n'ibyo bavuga ko amataxe bashize ko ari menshi cyane par rapport yayo binjiza muri iyo service muri izo service ariko mu nyuma nico bituma haci ayo manque de données ariko mu nyuma harabaye amanama menshi au niveau de la RCT avec aba opérateurs na ministère des finances n'aba experts etc bagaza barumvikana kuri bimwe rero bahavuye bikonforma baratanga amakori neza ubu tubaza ko hariho akarusho ama chiffre exact turashobora kuyabaha nitwamara kuyegeranya hama yabajije kandi ati mbega mugiye gukora iki ko uyu mu partenaire atuma amahera atinjira mu kigega bivanye nuko amahera atinjiye ubwo busuma bugiye kugenda gute nibi nayo ko ndexplica ko habaye kutaca batahura n'ingoga iyo reform ya gutanga ayo makori mashasha ariko ko inyuma habaye ibiganiro biratinda biragenda neza baratanga amakori
kubera nabo nyene batayatanze baba bi expose ku masanction n'amapenalite agengwa n'amategeko baba baremeranije. Honorable Bahis nawe yabagije yasubiye kugaruka ku myidogo ya manque de réseau, aravuga muri son excellence yavuga ibya internet, acarabaza ati twagomba tubaze umushikiranganji yoba aragira exercice yaho hari manque de connexion, ati atubwire inyuma y'ijambo ryaho twagiye internet uko twabisanze nisho turiko turakora. Mu majambo make nico yashikirije. Banyakubahwa baonoha iki kibazo nkuko mwacumvise imyidogo nivyo irahari na son excellence yarabivuze cyane cyane yavuga ku mabarabara ku maroute nationale ko usanga ubura connexion n'ibindi. Novuga ati ndababwira exactement ahafata nihe ahadafata nihe mu gihugu cyose by'ukuri. Sinoja ngaho ngo mbeshe ngo narafasha amabarabara yose y'igihugu muvuge ngo aha harafata canke aha ni hafata, no bandi ko ndabeshe. Twakoreye kuma done duhabwa na ARCT, kubera ARCT nico ijejwe gukurikirana aba ba operateur telecom, kuko ni nabo banabaswiva mu bikorwa byabo bya misi yose, ni nabo bajejwe gukurikirana ivy'itumatumana ko mu Burundi. Ariko nk'ubushikiranganje natwe ntituba twicaye, harabaye amadesante muri ARCT turavye n'amadone tuba dufise, hama turahamagara aba operateur turavugana. Rero niho havuyemwo izo resultat z'uko bagiye kwikubita gashi, niho havuye yuko bagiye kwameliora. Ariko osi mu bushikiranganje twovuga yuko au niveau ya PAFEN nababwiye yuko amarivrable ama enquête menshi ariko arahera, ariko arabavalide ubu nko mu mezi nk'atatu gutyo hariko haragirwa dawo dossier d'appel d'offre ijanye no kuzoransa isoko yerekeye ibyo bya connectivité rurale na accès à l'inclusion numérique. No kuvuga yuko hari ntambwe turiko turatera kugira ngo au niveau du PAFEN, au niveau du FSU, Fonds de service universel, hariho projet muri FSU bagomba kuvalida vuba au niveau ya conseil d'administration yuko connecta gushiraho internet ku ma route nationale. Tuzohera kuri route nationale Bujumbura Gitega ibe pilote, nitwabona birayishije tuzoca dufata n'ayandi ma route nationale, notamment rigenda RN setiri cha mwijenda RN3 rica mu Rumonge na niri rigenda mu Kayanza na Cibitoke. No kuvuga duca tugenda dukora progressivement, mugara dushaka kubanza igitega ribe pilote, ivyigwa project twarayigize hasigaye ko yemezwa, hama kandi nabo dufasha turamaze kuvugana. Hariho abantu baje turavugana, harimo n'abantu bo hanze bashobora kuzodufasha mu kwevariwa yuko uwo mu operateur azoba yatsindiye isoko ivyo yakoze bizoba ari byo. Nico gituma tuzohera kuri pilote. Rero ntitwicaye, turiko turakora uko dushoboye kugira ngo bizogende neza. Hama Honorable Kwizera Jean Claude nawe nyene yagarutse ku kibazo kijanye no gutuma tumanako ivyerekeye ubutunzi kugira ngo bwiyongere. Nawe nyene yagarutse ku deplora uko kuntu atamahezo ahari, ati ntitwoja kwemeza ivyo mu karere natwe tutarisuganya, ati tubwiza ukuri, ati none byoba biva kuki. Ingorane burya nazivuze haba mu gisata cyo gutumatumanako, haba no mu bindi bisata ingorane ziriho. Mugabe iciza nuko tutareza amaboko, nuko turiko turisuganya,
haba mu gushiraho amategeko, haba mu byo guforma, haba muri université, haba mu byo kurenforcer ama capacité, haba mu byo kugira ama échange d'expérience n'ibihugu bimaze gutera intambwe muri ivyo bisata turiko turakora. Ariko ingorane ntizibuze, ariko turiko turakora kugira ngo dushobore kuzitorera umuti buhoro buhoro, natwe tuze turakuramo kimwe kimwe, ariko by'ukuri turizeye neza tudakekeranya yuko tuzoshika kuri iyi ntambwe ishimishije avec iyi fond ya Banque Mondiale ya 92 millions de dollars, kandi turabona ko dufise aba expert bakwiye mu gihugu kugira ngo dufashanye badufashe, kandi nabo hanze turafise ubuhusha bwo kurokita des cabinets bo hanze kugira ngo bashobore gufasha biwacu kugira ngo dushobore gutera intambuko ishimishije, maze iki gisata cyo gutuma tumanako kizogende neza, maze tukivyaza umusaruro n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongere. Murakoze.